Mu ntumbero yo gushikana ubutumwa bwiza ku isi yose, Mboneshakure yatakuwe na Ntajuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka wa 2023 yaragendeye ishengero CFC riri mu Cibitoke ibarabara rya 12 inomero 40 aho bari bafise igikorane c'abakenyezi ku Civugo, umukenyezi mu iterambere ry'urugo, ishengero n'igihugu ciwe. Bakaba bari bafise umutumire umukozi w'Imana Evangeliste Alice Manisha, aho yagerageje kwigisha abakenyezi baraho uko umukenyezi akwiye kwifata. Iki gikorane ni nyinshi z'umwanya munini, bazomara umwanya munini bariko baraziga. Je nabaye nkugira introduction, nico tuma natanguye kugira fondation bwa mbere y'umukenyezi bwiwe ku giti ciwe, kuko ntushaka guhindura isi cyangwa urugo rwawe wedeje udahindutse. Nashenda bigisha rero kuvyerekeye ingene umukenyezi biza guhinduka. Natanze akarero ko umuntu ubakiye inzu yiwe ku musenyi, ngo fondation ari urutare inzira komera, fondation ari umusenyi irasambuka. Ko umukenyezi rero afise capacity, ubushobozi bwo kwica no gukiza. Umukenyezi Deboha yarakoze ibitangaza, mugaro n'undi mugore yakoze ibibi. Umugore afise capacity gukora ivyiza amemta n'ibibi amemta. Nuvuga ngo Deboha yakoze ivyiza kiza igihugu, mugabo wibuke ko Eva yatumye Imana iva ikura abantu muri Eden baterera muri desert. Wibuke yuko hari umugore yitwa Delila yatumye Samsoni ahura n'ivyago akura muri destiny, kandi Samsoni yaremwe kugira ngo akize ubwoko bwa Isirayeli. Umugore afise rero ububasha bwo gukiza no kwica. Rero nagombye ku developer plus koma umuntu ugore yokiza, ni kuzura ijambo ry'Imana, ni kuzura ubutumwa bwiza, ni kuzura amasengesho, ni kuzura indirimbo z'Imana, ni kuzura Imana, ukaba saturé ku buryo ata kivide kiba muri wewe gituma impemu bizigaruka zigatuma ukora amakosa. Twaragerageje kuyagisha umwe mu bateguye ico gikorane, aratubwira intumbero yacu. Intumbero igituma twateguye igikorane c'abakenyezi kugira hanini twiyegereze abamama n'abigeme, kuko hari ibintu byinshi biruhije. Hari ibintu byinshi biruhije mu isi binaniza ingo, binaniza abajene. Naco gituma twateguye tubiyegereje, kumbure hari cyo hinduka muri bo. Umukenyezi mu iterambere ry'igihugu n'urugo n'ishengero ryiwe, n'ukuri n'icivugo cyo cyane twatoye kubera abamama benshi baracinijwe, benshi ntibagira ubuzi, usanga bihebuye. Hari niya dushaka kubagira ijambo ry'Imana ko bashobora gukomera nubwo badafise akazi, nubwo badafise icyo bakora, kuko ni benshi cyane, mugabo bagira icyo bakora mu rugo rwabo, cyane cyane mu ntumbero yo gukorera urugo rwiwe. Umukozi w'Imana Evangeliste Alice yatubwiye ngo nubanze wibake wowe nyene. Ikintu gikomeye cyane gose, gikomeye gose, kubera batahanye ikintu gikomeye. Hari ababa bihebura ngo kumbure nco bamaze mu rugo ntibakora, mugabo baje banze mwiyubake mwebwe nyene, mumenye ico muri cyo, mumenye ngene mwifata, no muzomenya no kubaka igihugu no kubaka ingo zanyu. Mushaka ingo zanyu canke igihugu canke mwishengero mutanje kwiyubaka mwemwe nyene, banza mwiyubake, hama ibindi bizokurikira. Twarashoboye kandi kuyagisha bamwe mu bari bitavye ico gikorane, aho bashoboye kutuyagira ico bashoboye kwakira. N'umunsi wa mbere gikorane uranejereje cyane, kubera ndaronse ijambo ry'Imana, ndaronse ubutumwa bukwiye duhawe n'umukenyezi twemera cyane, kubera asanzwe agabura ijambo ry'Imana ngaha mu gihugu, Madame Manisha Alice. Nukuri n'umukenyezi yanjyoheye cyane, ibyimviro vyiwe byanshimishije cyane, yatwigishije byinshi twebwe abakenyezi bakuze n'abigeme. Uko ninjiye siko nsohotse, kubera yatwigishije twebwe abakenyezi inyifato dutegerezwa kugira mu ngo zacu. Ubwa mbere yatwigishije ko ari kwiyubaka, tukaba abakenyezi bakwiye bemera Imana, hanyuma tukubaka urugo rwacu turi kumwe n'Imana.
tugasenga tugasoma bibiliya tukaririmbira imana mu byo twifuza byose gushikako tukabanza kubisengera tugasengera abari mu rugo tugasengera n'ibikoreka muri urwo rugo kandi yatwigishije ko umukenyezi adakwiye kurera amaboko ngo arindire ngo umugabo azane oya umukenyezi nawe ategerezwa kuza ari umufasha mu rugo afashe umushinga nawe wiwe kugira ngo bubake agakora akazana nawe ibifasha bituma urugo rutera imbere kuko ntidushobora byose ko twabiremeka abagabo oya twebwe natwe tugira intererano tuzanye mu ngo abakobwa bame biteguye bazi yuko nibagenda mu ngo bazogenda bajanye ivyiyumviro vyabo n'ibikorwa nibarera amaboko. Ndaryohewe cyane kuko kuryoherwa kwanje menye byinshi ntarinzi hariho byinshi menye uburyo nzifata ntarinzi ko kubaho kwanje kuri iyi si misi nsigaje cyangwa imisi nabayeho uko ngomba kwifata ndi n'umumama menye uko ngomba gutegura ubundi buzima bubandanya mu rugo rwanje cyangwa kubaho n'ubusabane bwanje n'Imana hariho byinshi ndahamenyeye niyo mpamvu ndyohewe cyane kuri uyu munsi. Turangize tubibutsa ko ico gikorane kizomara iminsi 3 kikaba kizorangira ku munsi wa gatatu.